urumva amavara vyimvye buri wese urana ko ari karavyimba ari karakakama kubwo kubura n'amaraso urumva ngiye no muri toilette asohora amaraso umuntu wese ahari hose tutaravye intara cyangwa aho umwe wese ava twibuke ko amagara ari katihabwa. Yes abarundi kazi muri mu gihugu c'u Burundi abari hakurya y'amazi inshuti z'u Burundi twababwiye ko twagiye aho Diouf yashoboye gusohora umuririmbyi w'igihugu c'u Burundi yashoboye gusohora indirimbo yitwa Komera Burundi. Ni indirimbo yashoboye kwerekanwa hirya no hino mu gihe mu gisagara ca Bujumbura cyangwa mu gihugu c'u Burundi. Bamwe muri twebwe tutashobora kumenya ibintu biriko biraja twari turi mu gahundwe tutabonye biva niyo bija we barasohora araja gusohora iyo ndirimbo muri 2015 mwese murabizi. Diouf none ko twewe tubona inkaratasi ngazo muri kirazo mu bitaro bitandukanye vyagenze gute habuze iki kugira uvuzwe ga Diouf uco tubwira nido mbega iyo ndirimbo vyarakoroheye kugira uyikore muri 2015? Ego utubabarira turabona ko bidakunda ko bunica. Akunzi ba Kiyago Media TV reka tubashimire cyane abadukurikirana turazi ko mudukurikirana muri benshi murabona ko Diouf no kubona nabona neza amaso yamaze no kudegera amaso aravyimbye urumva amavara vyimvye buri wese urana ko ari karavyimba ari karakakama kubwo kubura n'amaraso urumva ngiye no muri toilette asohora amaraso gusa. Burundi inshuti z'u Burundi twese hamwe turi kumwe birashoboka turashobora kugira ico dukoze twese mu ntererano y'umuntu wese ahari hose tutaravye intara cyangwa aho umwe wese ava twibuke ko amagara ari katihabwa tugira ico twokoze kugira ngo Diouf ashobore kuvugwa. Turabashimiye cyane bakunzi ba Kiyago Media TV namwebwe mwese mwiteguye kugira ico mukoze no kugira ico muterereye kugira ngo Diouf ashobore kuvugwa. Mwese murakagira aho mubawe Imana ihezagira igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane mwari kumwe na Chris Miguel aka ni bwa bumwe. Imana ihezagira abarundi n'u Burundi. Ciao.